Turaba imbonesha kure BTV turabashimiye tonga tubaha ikaze mu makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu. Nyemerera tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kubera ibiciro vyo kunguruza ibidandazwa vyaduze n'ibiciro vy'ivyo bidandazwa birimwo ivyamwa n'ibindi vyaciye biduga nk'uko bagenzanje bashoboye kuvyibonera mu masoko atandukanye. Nayo ingwara y'ihindagurika ry'imero benshi bita depression mu Gifaransa ngo ivuwe kare irakira. Basket y'abigeme ngo irasuzugurwa kandi ntifatwa neza cyo kimwe n'abasore. Ivyo vyavugiwe mu ruganda rwo guteza imbere urukino rwa basketball, navyo nyene twabibateguriye. Mu kanya ndababwira idonido ryaya n'ayandi. Kubaha ikaze nari mpereje kubibabwira mu masoko atandukanye ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye birimwo ivyamwa n'ibindi bifungurwa abanyagihugu bihereza mu buzima bwa misi yose vyaraduze cyane. Abadandaza bagasigura yuko biterwa nuko mu kubishikana aho bakorera bakoresha amafaranga menshi kuko bariha imiduga, mu gihe mu minsi yahera bashobora kuriya amafaranga make bakoresheje za bajaje n'amakinga. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Mu masoko n'ahadandarizwa ifungurwa zitandukanye ibiciro vyaraduze, haba ku badandaza ndetse n'abaguzi bakaba bavuga ko ubuzima butagiye koroha kubw'iryo duzwa ry'ibiciro. Abo twebwe urudandazwa rwacu ntigifashe neza bitumwe n'ukuntu amadeplacement asigaye yazimvye cyane bitumwe n'ukuntu bakuye amabajaji yahora dufasha. Ibiciro ukuntu vyifashe ubunye nk'ubu imyembe twara turangura imyembe 4 5 canke 5 5, ubu turangura 5 ibihumbi 10. Micungwe nayo yazimvye bitumwe n'ukuntu ideplacement nyene ibizana kuva mu Cibitoke cya Rugombo gushikino, rero baca baraduza, ubu tubirangura bizimvye cyane. Ubu twadugije na twebwe twashize kwijana canke amajana 2 kugira turabe ukuntu vyogenda. Pasteke twara turangura 2000 ariko ubu tusigaye tuzirangura 3000. Kilo c'amateke twahora turangura wisa, ubu turangura 1000. Kilo c'ibijumba twarangura amajana 6, ubu turangura amajana 7. Ibiraya twahora turangura ikira amajana 8, ubu turangura ikiri 1000. Curaba rero ibintu vyari bisanzwe bizimvye, uyu munsi bikaba vyiyongereye ko kuzimba nta n'uburyo umuntu afise, urumva ko ari kibazo. Bakasaba leta kugira ico ikoze. Nk'ubu twaye kuja gusumira no kuri Kotebu, ariko umuntu ashobora kugenda wivanye n'amadeplacement. Niho ufata deplacement ngaho ufashe taxi gushika kuri Kotebu iguca 5,000 canke 6. Curaba rero ufise 10,000 ukacugenda na deplacement y'ibihumbi nka 6, nta kintu nakimwe ubugiye gusuma. Turasaba leta yuko yogira ikintu dukoreye ikaraba ivyo ico yoduhinduri kugira ngo abantu dushobore kubandanya tubaho. Ivyo biciro bikaba bimaze hafi indwi 2 biduze. Ishyirahamwe rihurikiyemwo abaganga bavura ingwara z'abana bakoze uno munsi ikoraniro kaminuza mu ntumbero yo kubakarihiriza ubwenge kugira ngo bazoze barakora ico gikorwa cyo kuvura abana neza. Ni inkuru ya Gilles Verne Nakima. Guhurira hamwe karihiriza ubwenge abo mu gisata cy'ubuvuzi bw'abana niyo ntumbero nyamukuru y'ikoraniro kaminuza ry'abaganga bakurikirana amagara y'abana ahurikiye hamwe mu ishirahamwe Abiped bafadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ineza y'ibibondo UNICEF. Muganga Alice Ndayishimiye arongoye Abiped aratuyagira akamaro ko gufungurira neza umwana. Kibazo cerekeye ibyo gufungura ni kibazo gihambaye cyane, kubera iyo umwana afunguye nabi kuva akiri muto birashobora kumuherekeza gushika no mu bukuzi bwiwe. Hariho ingwara ziva muko umwana yafunguye nabi akiri muto agaca agira ingwara zikomeye nka za diabete, nka za asima, amakanseri, canke naho ibyo kuvyibuha birenze kubera yagaburiwe nabi kuva akiri muto, yagaburiwe nabi ageze mu buyabaga. Hanyuma abantu bamenye yuko gufungura neza kuva umwana akiri mutoyi bifise akamaro kaniniya ku magara y'umuntu kuva akiri umwana no mu gihe azoba amaze gushika mu bigero yuko agiye afungura neza bizomufasha kugira ngo amagara yiwe agende neza. Umushikiranganje w'ivy'amagara y'abantu muganga Sylvain Nzeyimana mu ijambo ryiwe
yamenyesheje ibituma haba gufungura nabi. Les causes majeures comprennent les pratiques Ibituma nyamukuru harimo isuku rike, kutaronka ibifungurwa nkenerwa zibonekeza mu ngo nyinshi, ibifungurwa bidakwiye, kutaronka amazi meza, kutaronka ubuvuzi bukwiye, ukutiga bikwiye ku bapfasoni, indwara z'abana cane cane izo gucibwamo n'izo guhema nabi harimo pneumonie. Les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës dont la pneumonie. Iryo koraniro kaminuza riba ku mwaka utashe rikaba ryatunganijwe ku civugo ugufungura neza urufunguzo rwa kazoza keza ku bana. Indwara y'ihindagurika ry'imero ngo ni indwara iva ku biyayuramutwe canke bikava ku bintu vyabakiye umuntu akiri muto. Ivyo bivugwa na muganga Godelieve Nimubona asanzwe avura indwara zo mu mutwe. Arongera akavuga yuko iyo ndwara ivuwe hakiri kare iheza igakira. Dukwirikire muganga Godelieve Nimubona asanzwe avura indwara zo mu mutwe. Indwara y'ihindagurika ry'imero akenshi ni indwara y'akaronda. Biragaragara ku bantu tumaze kwakira yuko hariho abantu bagwaye iyo ndwara mu muryango, tubona n'abandi bo muri uwo muryango baje bagwaye. Ni indwara y'uruhererekane. Hari n'igihe rero iyo ndwara iva ku kunywa ibiyayuramutwe, ku kunywa inzoga nyinshi. Hari n'igihe bitagaragara ico yavuyeko, muga twinjije mu miryango tugasanga hari ibibazo vyagiye mu miryango, ukutumvikana ku miryango, nk'umwana muto ukuntu yagiye afatwa, kuva kiri mu bwana bwiwe, ugasanga bigiye bimutera ibikomere gushikaho niyagera kwigira haruguru hazoba imbarutso. Novuga ngo abari nk'umuntu atonekaye mugasanzwe afise ibindi bintu vyamubakiye kuva kiri muto. N'abantu iyo bavuba bagakira babandanya imirimo yabo. Aha rero ndasaba abakoresha n'ukuri ko boherekeza aba bantu bamaze kugira izo ngorane kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo neza, aho kubirukana ahubwo babafasha, kuko babirukanye bazaba bariko baratuma ubugwayi bwabo bukura, kuko nibamwirukana ndashaka no kwivuza bizogorana. Mugabo nibamushigikira agafata umuti azobakorera neza kandi bashime. Turasaba rero yuko na leta yobandanye ishigikira abagwayi nkuko yamibikora kugira ngo bashobore kwivuza, kuko imiti irazimvye ugasanga mbere hari n'igihe gushika bikaba kimwe mu gituma aba bagwayi baguma basubirwa kubera badafata imiti neza nkuko babiganiriye n'abashinzwe kubakurikirana. Gukingira inkengera z'uruzi ruhwa nico gikorwa cakozwe n'ugwaruka ruva mu gisagara ca Bujumbura mu gutera ibiti ku nkengera y'ugo ruzi ruri mu ntara ya Cibitoke. Nkuru ya Rafael Nyandwi. Ibiti bigera ku bihumbi 5 nivyo vyatewe ku musozi Rukana ya mbere iri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Jado Nkurunziza yatunganije ico gikorwa ngo bagikoze mu ntumbero yo gukingira uruzi ruhwa rugabura Urundi n'u Rwanda. Anya no ruzi kuri kote y'u Rwanda harakingiwe hasa neza, muri kote y'u Burundi yamaze abaye menshi aguma bomura inkengera z'ikote y'igihugu cacu Burundi. Naco gituma twavyumvise amaco tugatureka dufate iya mbere nk'ugwaruka kugira kwereke abavyeyi bacu ko twabibonye kandi twifuza yuko tugira ico dukoze kugira twahindure, twatera ibiti byo gukingira uno ruzi, hama turatere n'ibiti mu mirima ibiti bana n'indimo. Kubwa Kazoza Kareme buramatari w'intara ya Cibitoke aremeza neza ko ivyo biti vyatewe bizokingirwa bikwiwe bafatikanije n'abajejwe intwaro. Icyo dukora nuko tubikurikirana, hama abajejwe intwaro wese uwari we wese akumva ati iki giti ngomba kugikurikirana kugira kimere neza. Abene gihugu bo ku mutumba wa Rukana ngo igiti ni ngirakamaro mu buzima. Nje twikora mu kubaka mu gucana, ariko bakira impene cyangwa inka dukoresha ibiti, no kugara inzugi dukoresha ibiti, n'intebe zose ziva mu biti. Ico gikorwa kikaba cakozwe n'ugwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe yo gukingira ibidukikije hamwe n'akaranga yasanzwe akorera mu gisagara ca Bujumbura. Urukino rwa basket rw'abigeme ngo rutegerezwa gutezwa imbere cyo kimwe na bagenzi babo b'abasore. Ku bwa Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye urukino rwa basket mu Burundi, ngo urukino rwa basket rw'abigeme kwahora rusuzugurwa, ivyo rero ngo bikaba bigiye guhinduka. Ivyo bikaba vyavugiwe mu ruganda rwo guteza imbere urukino rwa basket y'abigeme, uruganda rwabaye kuri uno wa gatanu. Kwirikira Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishirahamwe Febabu ry'urukino rwa basketball mu Burundi. Cyambere murabona yuko imigwi yari miki
cyo cyari cambere gira kabiri kwa ruko abakobwa batitabwaho kuko bavuga bati ntibabiryosha nta terambere tubigaragara kandi bibaye yugize umugwi bamwe baheza bagiye kurongorwa bigaca bihagarara n'ibindi rero aho gahaze nuko twagomba rero ko twugakora tubanje kumviriza abanyenevyo tubanze kuyagana abanyenevyo kugira ngo bifate mu ntoki babitunganye kandi babigire nico gituma twanagahaza kandi naho kari gahaze kwari kuvyerekera motivation mbega bakiniriki ko uko bafatwa rimwe na rimwe basanga bahabwa igice canke bagasuzugurwa canke bagatanguzwa mu nkino za saa 3 bakaza gukina ata muntu abarorera abandi ngo bakina mu nyuma aho twavuga tuti rero ahubwo reka tubahe agaciro bakine hagati y'abahungu n'abahungu iyo bariko barakina mbe ko iki batohereza apana gutangura abanze kumva ko ari bamwe mu bagize inkino kuko n'amateko mpuzamakungu ya basketball nko muri FIBA ntibatwemerera guteza imbere abahungu gusa batwemerera guteza imbere bose abahungu abakobwa abakiri bato abakuze kuko kugira ngo tubabwire ati muraraba nabonyene barakina baradevelopa hari ama statistique meza bazana abatanga ama prix cyari turamaze kubona abahungu batwara amamodokari batangure guhabwa nabo ubushimwe kugira ngo bamotive abandi kugira ngo byose bigende neza. Aha rero akaba ariho hagarukiye amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Nshimire mwese mwariko murayakurikirana, nshimire bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu abashikira. Jessica Karen Ngabire niwe yarayahagarikiye, nkaba ndamushimye byimva mutima. Nifurize umunsi mukuru abitwa ba Amber kuko n'umunsi w'umutagatifu wabo. Mugira aho muba mubahwe naho butaha murakoze.